ndabaramukije kaze mu kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ugutora amabwirizwa meza ku nyungu z'umwenegihugu ni imwe mu nshingano z'inama nshingamateka. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 23 Ruhuhuma uyu mwaka, inama nshingamateka yarakoranye mu nama ya bose kugira ngo bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rihindura ingingo zimwe zimwe z'igitabo c'amategeko agenga gukingira no gutegekaniriza kazoza bene gihugu mu Burundi, hamwe no kuduza agahembo k'abakukuruke mu bisata vya leta. Umushikiranganji Imelda Sabushimike ajejwe ivyo gushigikirana akaba ari we yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira ngo asigure ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu mvo n'imvano yashikirije yamenyesheje ko mw'ijambo nyenicubahiro umukuru w'igihugu yashikirije kw'igenekerezo ya 18 Ruheshi umwaka w'2020 yerekanye ishaka afise ryo gutuma abakozi bakukurutse babaho neza mu bijanye no gukingira hamwe no gutegekanirizwa kazoza. Intumbero nyamukuru rero ikaba ari yo kuronsa uwukurukurutse ipansiyo ingana n'imiburiburi n'umushahara yaragezeko. Kabanze shimire nyeniteka umukuru w'amashingamateka kwikaze ndetse no muri kano kanya duhaye kugira ngo dushobore kugira ico nshikirije ku bijanye n'imyanzuro z'ingingo zimwe zimwe zisanzwe ziri mu gitabo c'amategeko kiraba ivyo gukingira no guteganiriza kazoza abenegihugu. Ivo n'imvano rero yatumye twiyumvira guhinyanyura ingingo zimwe zimwe z'iri bwirizwa, nuko mw'ijambo ryiwe yashikirije kw'igenekerezo rya 12 Ruheshi umwaka w'2020 nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarerekanye ishaka rya politike afise ryo gutuma abakozi bakukurutse bobaho neza mu bijanye no gukingira no gutekaniza kazoza abenegihugu. Intumbero nyamukuru rero ikaba ariyo kuronsa uwukukurutse ipansiyo ingana n'imiburiburi n'umushahara yaragezeko. Kandi n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yayo ya 27 rivuga riti leta yitaho mu buryo bwose bushoboka ko abenegihugu baronka uburyo bukwiriye bwo kubaho bubereye zina muntu. Mu ntumbero rero yo kubahiriza iyo ngingo y'ibwirizwa shingiro, leta y'u Burundi yaratangaje ibwirizwa nimero 1/12 ryo kwa 12 Rusama 2020 ryerekeye igitabo c'amategeko agenga gukingira no guteganiriza kazoza abenegihugu mu Burundi, rifise umwitwarariko wo gukingira no guteganiriza kazoza abenegihugu bose. Kimwe mu bisata vy'ugukingira no guteganiriza kazoza abenegihugu igisata c'ivyerekeye amapansiyo kijejwe kurangura ivyateganirijwe abasaza, abamugaye hamwe n'ibikorerwa abasigwa kubateganirije kazoza bishobora gukorerwa abanywanyi canke abafise uburenganzira ku matungo yabo igihe bakwije ibisabwa n'amategeko. Ariko uko imyaka yagiye iragenda vyaribonekeje ko amafaranga ya pansiyo ahabwa abateganirijwe atagishoboye gutuma babaho uko bibereye hafatiwe ukungene ubuzima buzimvye canke ubuzima bugenze muri iki gihe. Benshi mu bakozi ba leta iyo begereje ikiringo c'ukuruhuka ntibahora babona neza kazoza kabo, kandi bigatuma bahagarika umutima.
kazi babaho mu buryo bubereye, yarerekanye muri politike yayo ishaka ryo kongereza ubwa mbere igitigiri c'amafaranga y'pansiyo y'ubusaza ku bakozi ba leta, abacamanza, abakozi bakuru leta yajeje ivyerekeye politike canke abo yajeje amabanga atandukanye mu kiringo kizwi, abakozi bakuru n'abakozi batoyi bo mu gisata ca leta, abakozi bo mu rwego rw'ubutungane atari abacamanza, hamwe n'abari mu rwego rwo kwivuna abansi n'abari mu rwego rw'umutekano, no kuzokurikiza nyene iyo ngingo mu nyuma mu bisata vy'amashirahamwe yegamiye leta n'ivyabikorera bitwabo. Ishaka rya leta muri politike ivyerekeye ni gushika ku ntumbero nyamukuru yo kongereza amafaranga y'pansiyo yo gukukuruka kugira ashobore kungana n'umushahara wa nyuma umukozi yahembwa imbere yo gukukuruka. Harakozwe ivyigwa mu ntumbero yo kwerekana ko bishoboka gushirwa mu ngiro iyo politiki no kuduza igitigiri c'amafaranga y'pansiyo y'ubusaza mu bisata bikura imishahara amafaranga ya leta itegekanye gukoresha mu mwaka. Ivyo vyigwa vyarerekanye ko amashirahamwe ategekaniza kazoza abenegihugu ashobora gushira mu ngiro iyo politike ya leta atangorane ku batekanirizwa kazoza bo mu gisata ca leta. Inyuma y'icegeranyo c'umugwi w'amaho wize ukongera ukanonosora iyo nteguro y'ibwirizwa, abashinga amateka barafashe akanya ko kubaza ibibazo umushikiranganji. Ikibazo cagiye kiragaruka kijanye hanini n'ingingo y'uko izo ngingo z'iyo nteguro y'ibwirizwa zizoshirwa mu ngiro kubakukurutse guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Abashinga amateka bakabaza igituma. Les exceptions les plus extrêmes, l'on doit accepter la rétroactivité. Sous quelles conditions? Iyo ije guha des avantages abantu niho bemera rétroactivité. Mubunya bavuze icyo bita muri amategeko penal, icyo bita la loi pénale appliquée. Iyo haje itegeko n'akarurihana icaha rikaza rikigabanya nk'icyaha cyaba gihanishwa byiza, hagaca haza itegeko rivuye ku cyaha kizohanishwa 5 rica riba rétroactivité kuko rije gutanga une faveur ku bantu bari barakoze icyo cyaha imbere y'igihe. Iyi rétroactivité yo muri itegeko rero ryo gituma k'ibyo kuri ataki ntiza itangiza avantage ije gucrea l'inéquité. Abantu bagiye muri retraite imbere y'iri tegeko bategetswe no kubeneficia les avantages de ce territoire. Kuko twibaze ko n'umuyaga mukuru w'igihugu yafashe ingingo abona ingorane zabo bamaze kugenda, il a été inspiré par abamaze kugenda. Ugiye rero ukageragara contour du législateur, l'esprit yabimutumye ingorane yazibona ko bagiye yazibona ko bazogenda. Uno munsi wacaza itegeko rero kaca riza kuyapika ku bazogenda n'izo ngorane batarabona zijamwo amakeshi y'avumado l'inéquité. Abantu bagiye ico baprofita guhera rigiye mu ngiro baca batanga bahana uwo munsi ivyakira n'ibigaruka nta ngorane iri mu kundi bavuga ati ngo cumarura mu byo nahombye oya bihera kuri uwo munsi n'ayandi bihugu bikubunya iteka bizorikeye vraiment un mauvais précédent kandi ingene rizoba appliqué bizogenda gute hazoba appliqué amategeko abiri. Rimwe urumva abagiye kera bazoba appliqué ku itegeko rya kera kandi ngariheje gufutwa ko tuvuze yuko tute disposition antérieure zirafuswe. Aya mategeko aya ingingo zose zahora zibikora nk'uko byari bisanzwe n'izi zose zihindutse none bazongerwa n'ingingo iziye kandi zose zihejeje guhinduka. Cyo gituma rero iki kintu nicyo bishoboka no même si la volonté politique hoba harimo agahatsi.
kijanye na retroactivité des lois kirashoboka nko muri penale irimo mu gihe ari loi douce irashobora kugira des effets rétroactifs nongaha rero mu gihe itegeko bitanga akarusho ku benegihugu irashobora kugira des effets rétroactifs rero ngiye au fond kuri proposition ngomba gutanga nashaka ndabasabe gusome le contenu de l'article 6 alinéa 2 en même temps l'article 8 muraza kubona yuko harimo inyishu biza kuvamo kuko murabye neza iyi nteko y'ibwirizwa ije gushyira mu ngiro la volonté politique nabikuze kare muri disikuru mukuru yashikirije itariki 18 ukwezi kwa gatandatu 2020 yavuze ati abagiye kuja mu karuhuko k'izabukuru uhereye ubu bazoronka rimwe muri umushahara wa nyuma bahora bahembwa icyo gihe rero abagiye ubuhinga hejeje kubikora kuko bikuri baye itegeko bategerezwa guca babishyira mu ngiro karimo nakuze ni abatoja muri mukabuza guhera itariki imwe y'ukwezi kwa 2021 niho bagomba kuraba niyo tegeko kuko yabikuze hari abamaze abo muri 2020 baramaze kubakoze icyo nakuze kare muba muravye neza rero le contenu ya kabiri ya gatatu ya article 6 baravuga ngo ku bijanye n'abo mu nzego z'umutekano n'ipolisi igisirikare n'ipolisi bobo ko iyi ngingo itabaraba kuko basanzwe bafise muze pansiyo iri hejuru kuri article 8 nabo bavuga yuko les pensions spéciales par la communication de la présidente sont augmentées d'un pourcentage déterminé par l'ordonnance conjointe des ministres et la respective de la protection sociale, la fonction publique et les finances dans les attributions, sans toutefois que le montant de la pension soit inférieur à 30 000. N'a rien de pour l'équité, n'a rien de abagiye nabo nyene mugabo rero ngaha hariho agafumu est-ce que iyo pourcentage isongana gute aha rero tugiye guca ikite tworaba cane cane kuri article 8 ingene n'abo bandi bagiye ngarukuza imbere ko n'icyubahiro umukuru w'igihugu ashikiriza ingingo nabo nyene bogira akarusho baronse. Umushikiranganji yamenyesheje ko ari kubera ico gihe ariho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarivumera. Honorable Sylvestre yagarutse kandi yatanze intererano byariko birabazwa kandi yanishuye bari baravuga ati mbega bakuvutse imbere y'ukwezi kwa mbere itariki y'ukwezi kwa mbere 2020 bobo umego ibintu ariko baributswe nuko babivuze baza ko birangira hanyuma honorable Impo yasubira avuga ati ibwirizwa nije gutanga akarusho mukuri nije gutanga akarusho kuko uretse ko nije byongera ko ikintu cyiza kandi gishasha nta kintu na kimwe gikubiye kubwanje bwacu twe twabumengo nije gutanga akarusho kandi mbere gakomeye cyane ku bakozi bakukurutse narige tuzi yuko kenshi bahora bakukuruka bafise umwiheburo w'ingene ubuzima bugiye kubandanya mbere hari n'abandi babona hageze bagatangura gusaba yuko bobandanya gukora kandi rimwe na rimwe ukabona yuko umenga ntibyari bishoboka uravye imyaka bagezeho rero by'ukuri nije gutanga akarusho hanyuma kandi itegeko nirije gufuta iryahamura rizobandanya ryisungwa nashikirije ingingo zasubiwemo ingingo 80 ya mbere 75 na 82 ya 83 ya 84 y'ibwirizwa riraba ibyo ukingira kukiranza kazoza abanyagihugu naho nyene izi ngingo twagiye turabigaruka ko muri ibwirizwa rishasha zizobandanya zisungwa uko vyahora ku bari mu
pansiyo. Nicyo gituma ibwirizwa ryahora ritavuzwe ahubwo hanyanywe utuntu dukeyi, ingingo nkeyi muzirigize. Abashingamateka barabajije kandi bati iyo pansiyo abakukuruke bazofata ingana n'umushahara wa nyuma bahembwe, mbe n'umushahara w'ibanze umwe bita salaire de base canke n'umushahara wongeyemwo uturusho ukongera ukavamwo udutererano dutandukanye uwo bita salaire net. Umushikiranganje nawe ati ni uwo mushahara bita salaire net. Kuri article ya gatandatu irabitomora neza, yanditsemo yuko ukuvurutse azohabwa pansiyo ingana n'umushahara, ndabivuge kugira ngo ururimi rw'igifaransa tuvuze yuko ari salaire net du mois précédent, celui de la mise à la retraite pour le limite d'âge, celui du contrat de l'invalidité ou celui de la mise à la retraite anticipée. Rero twafatiye kuri salaire net umuntu yarasanzwe aronka imbere y'uko akurwa. Ego hanyuma kuri article 7 twaragerageza gutanga kuvuga salaire net tuba bigize. Iyi rero niyo tuzoheza dutange kuve umuntu akukurutse. Ikindi kibazo cagarutse kijanye n'ivya mituwere, aho abashingamateka basaba umushikiranganji ko abakukuruke bokoroherezwa mu vyo kwivuza kuri mituwere na nyaburya ari abantu bakunze kugwaragurika. Iyi mituwere rero aba bantu bagiye gukukuruka abantu tuzi ko nabone baba batangiye kuza barafatwa n'indwara zina ziriya, ugasanga kenshi bama kwa muganga. Turavye rero mituwere umunsi ngene ikora biragaragara neza ko nabo boshobora gufasha kugira ngo mituwere ishobore gukora neza. Ca ntanga example mu mituwere ngombe ndayihereko je naragiye kwivuza, maze kwivuza nja no muri laboratoire ya leta muri NSP kuri 31,000 francs bategeza kundihisha mituwere yandiye 4,600. Aho nifashe kuco mukoresha atakija muri mituwere, aca nibaza rero ingene abantu bazoba bagiye mu zabukuru muzi n'indwara ziba zifashe baza baraja kwa muganga kenshi, ingene bazoza n'ivyabandanye kubiri ayo mafaranga muzoba mubahaye ntaco azoba barira kuko baja kwa muganga kenshi. Nifuza rero ko na mituwere moraba ingene ikora mukabisubiramo neza kuko birateye agahinda ku bakozi ba leta bakarwa amahera nawe bakarwa, ariko bagera kwivuza bagasanga mituwere ntaco bamarira. Urakoze igitego kuvuga mu kanya wamara. Umushikiranganji Imelda Sabushimika ati ico kiramaze gutunganywa neza kuko ubu abakukuruke bavugwa ku buntu. Bamaze kuyicirya nino, abashingamateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Iruhande yo gutora amabwirizwa, inama nshingamateka iragenzura kandi ibikorwa vya leta. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa kane igenekerezo rya 24 Ruhuhuma uyu mwaka w'2022 inama nshingamateka yari yatumiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca, kugira ngo atange umuco ku bibazo vyunganiwe bijanye n'ikoreshwa ry'uburyo bw'amakomine ya Ruyigi, Mugina, Giteranyi, Gitega, Ngozi na Nyanzarake mu mwaka w'2019 ushira w'2020. Ivyo bibazo bikaba vyisunza hanini icegeranyo ca sentare yo kugenzura amatungo ya leta Cour des comptes yagize muri izo komine. Abashingamateka barabajije igituma bafatiye kuri izo komine gusa. Umukuru w'umugwi w'amaho ujejwe ubutunzi ati ni kubera ari zimwe mu zifise ubutunzi bwinshi, zikaba kandi zinatumbereye mu burere butandukanye bugize igihugu. Abashingamateka barashikirije amakenga ajanye nuko zimwe muri izo komine amafaranga yakoreshejwe les dépenses asumba yinjiye les recettes, bati mbega ivyo bigenda gute? Jero ni consanagize par rapport à la Cour des comptes, kandi ukuntu abana
inama mbona niyumvira fatiye ku ngendo nyinshi bamusitanteri bamayikorera ndabye ekari hari entre les dépenses n'amarosete aho usanga amadepanse asumba amarosete je nabimaze iminsi ndavyumvira ntafatiye no kuri raporo ntaranayibona nabatamenya ubwo abasitanteri ntibaremererwa n'ingendo nyinshi bamayikorera amanama menshi utavana ugasanga hari inama z'abamatari inama y'umushikiranganji asanzwe abatwara inama z'abandi bashikiranganji inama z'abanyacubahiro inama z'amashirahamwe atandukanye pratikima usanga kenshi bataba bari muri komine nkavuga nti amadepanse ajanye yariye ku bitoro mafrais de mission je nibaza yuko ari usanzwe ariyo aduza izi depanse twagiye tubona zisumba amarosete hanyuma nkavuga nti nyakubahwa mushikiranganji murakoze kugira ngo amahera aduge umwimbu uduge muri komine ariko mugabo ngaha nkagira nti habe igikorwa kugira ngo habe une certaine coordination au niveau y'amanama musitanteri baja buri kwezi kugira ngo baja mu nama ivyo kugira baba muri komine iminsi mikeyi niba nanyene ihari nakubwira rero namwe yuko iyo konta nagize yuko namwe muba muyifise nkareba none naho kuba iki mu ntumbero yo kugira ngo wa mwimbu y'amahera yinjiye mu makomine yose agize igihugu cacu ciza c'Uburundi kugira ntatuhere mu ngendo nico kibazo jewe narifise murakoze Imana iraheze. Ikindi cagiye kiragaruka kijanye n'umubano mubi hamwe no gukebana bikunze kwibonekeza hagati ya musitanteri n'abagize inama ya komine eka mbere n'umunyabigega. Co ngomba kuvuga n'igisabo turavye ingene bimeze muri raporo hariko bitameze neza bitari kandi bisaba yuko bateza babiri makomine yose ngo barako bimeze nuko yishaka bafashe irabaha topo y'ingene makomine yabo bimeze ariko general batari à l'époque où je suis inspecteur de finances communales sinzi ko bakibaho ndabona bakora ntabwo byafasha cyane ngo barobanure lacune z'imwe gestion de finances communales basanga bakora abantu barondera ingene babaho nabo souvent même ugasanga ashobora gukora makomune avec les gestions de la finance. Nimba rero ubwo uruhari icyo nashaka gusaba n'iki nashaka gusaba urwego rw'MTA rwakurikirane gestion de finance communale na cyane cyane muri kiringo mugenzi wa Desire yavuze tubona ko amafinance communale yaduze aho habereye gukurikirana kwa cyane bivuye ku nshingangacu kubafasha kuri ibyo rero batambase nuko duhakwa gusanga ayo mafaranga yiyongereye birakurikiranywe neza aheze hatabonetse neza icyaha cyo yakoze ni ukuvuga rero yuko aha ubushikiranganji bworaba bimwe bavuga ngo fadomanda ntahabwe aserura muri fadomanda haba ku basitanteri cyane ku bamuri hose abashingamateka baragarutse kandi ku bumenyi buke buranga bamwe mu basitanteri bagasaba ko bokarihirizwa ubwenge ku bijanye no gutunganya amakomine. Kuri ivyo bibazo umushikiranganji yaratanze umuco mu gihe hari haraye hafashwe ingingo y'ubuce ntarengwa mu gisagara ca Bujumbura ku bagendesha amapikipiki amakinga hamwe n'amatukutuku. Ico kibazo naco nyene nticasigaye inyuma. Nze yuko ziriya ngingo zafashwe hisunzwe raporo y'abajejwe umutekano mu mabarabara kandi mu by'ukuri natwe tuyagiramwo imiduga yacu turabona yuko usanga amakinga amapikipiki cyangwa n'amatukutuku dushobora kugira impanuka cyangwa amasanganya. Mugabo rero
twakumva tumenyesha amakenga dufise mwishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ku bantu bamwe bamwe. Murabona igice ca kabiri deuxième trimestre ku banyeshure gisa n'ikigeze hagati, kandi ukwezi kwa gatatu turakura ry'amatariki y'ingingo zoba zirashirwa mu ngiro, abana bazoba batanguye kwitegurira ibibazo by'igice ca kabiri. Rero hariho abana bashika ku mashure bungurujwe n'amapikipiki canke n'ututukutuku. None ganya kuba umushikiranganji, nta kuntu hobaho gutezurira abo bana kugira ngo biborohere kuzoshika ku mashure, tukutuku iyo bifise abana bambaye uniforme bashobore gushika ku ishuri, hanyuma abavyeyi nabo bitegure ingene bazunguruza abana babo gushika ku masomero mu gice ca gatatu, kuko biragoye ingene usanga ubunya abavyeyi boca borganiza ingene abana bazoshika ku ishure kugihe bashika ku ishure bafashijwe n'amapikipiki n'izo tukutuku. Naho nyene umushikiranganji yarishuye kuri ico kibazo. Navuze ko ari ingingo tekinike. Umutekinisiye afashe initiative ukayiburizamwo, umubwiye tugenda gusinzirire ibisigaye byose uzobwirira. Uvuga ko ingingo tekinike tuyibaransa, tuyikuye muri tuyibaransije izo rero politiki. Kandi iyo turiko turafata ingingo, nidufata ingingo tuyifatiye bariya, ufata ingingo ku neza ya twese. Wavuze ati imiduga iranyaruka, iyo abantu bako birukanka baja ku kazi, ati hama ubona nawe bigoranye agaca afata akamutuna kugira agaca kanyaruka. Gaca kanyaruka nyene nivyo uzamana kikazinzira, bimwe byo guca hagati y'imiduga bagira cyane. Ivyo nivyo twahagaritse. Turindire ingingo ije mu ngiro amatugire ikibazo twakibona. Muga ntitutangiye kwiyumvira mu mbe bazogenda ku kazi gute. Me uno munsi kwizo moto zari zihari, abantu bose batanda kwaza kwisaka. Ikibazo ni kibazo kumara kunumenga abadukuriye bagiye kwesubira ku kazi basanga umwe n'ikimani. None baba baciye yamutuye bacaye. Iyo ngingo ni tekinike, je kumushikiranganje umutekano. Uno munsi kuvuga ko ingingo yazamwe n'abatekinisiye, je mvuga ati n'abatekinisiye mwiyenze, kandi twayifatiye hamwe n'abaje gisigara ka Bujumbura. Twenyene twatarataje hirya no hino ati vyongeye uko tukabona ko twoca amabarabara aca hejuru, sinzi urutozi nishiko gucaca amabarabara aca hejuru kugira zimwe ziraca hejuru ahandi baraca munsi. Abo nibo baza kugikunga kuvuga ngo turabe ngo amashuri ngo kiyagengo azabari mu bibazo ngo tuzoce tubigira ibibazo biheze n'ibibazo biheze ga amashuri atotaka amashuri tuzoca tuyinga. Ingingo ni tekinike, tuyireke tekinike, tuyireke abatekinisiye, niduca intege abatekinisiye baduhaye proposition natwe twabaza gucira nayo kumira, kuko uno munsi izo moto majana 3 dufise twasezisije tukabananya tuzifata kuchika ryari, zoifata kuchika ryari. Ingingo shasha yose imisi yose yamibabaza mugabo buke ubunye uvunitse aceka gucumbana unungane wabasogoko ntanziri kirasha, kandi ndazi ko amashuri azobana yiga neza, abana bazoshaka amashuri neza atakibazo kigiye. Mu guheraheza nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka yarashikirije ibisabwa kuri leta afatiye kuri ico cegeranyo, ahanini bijanye no gukarihiriza ubwenge inzego z'amakomine. Hanyuma ikindi cyagaragaye ni ikibazo kijanye na administration. Ukuri usabe ko ubushikirangaje wahaguruza abafoniki bagahaguruza abanako kugira ngo baterere cyane mu kwigisha hariya mu makuru bijyanye na administration. Twazi ko ari ikibazo kitoroha, ariko icyo kintu kirakomeye cyane, kuko rimwe na rimwe usanga isitanteri ashobora gutanga instruction, isitanteri ntamenye ko
ibisubizo atanze ayo ya raporo canke niba hariho amahera yinjiye bakamenya yuko bayatewe kwandikwa quelque part. Numvise bavuga bati umuntu muri Rusaka ati nyabuna batubwiye muri neza ko tutagize declaration, ibyo birashoboka mwebwe mukabandanya mukora gutanga amahera mwishyura mugabo ata declaration bakoze. Donc ibibazo d'administration muri rusange, ibyo bibazo mu makomine koko babihagurukira. Ibindi bavuze numvise ku bibazo byagiye bivugwa bindi, bavuze bati nimurindire mutenye, ariko harategurwa ibwirizwa rijanye na reforme muri administration territoriale. Ibyo nabyo bizoza bifasha cane kugira ngo n'ingorane ziza hagati y'amakomine yandi cyangwa indwara ziri mu makomine ubwazo zishobore kuzotora inyishu, kuko nimba komine ishoboye kuba nini cyane ntizongera gutegekwa cyangwa ntizongera no kuyoborwa n'abantu bafise nivo ntoya. Birumvikana ko icyo gihe azoba ari komine nini cyane, byumvikana ko bizaba bisaba abahinga n'abanyabwenge babishoboye ko. Ibi byose rero ntibyabujijwe, ariko nangize rero mvuga nti aha hantu batubwiye bati twabonye ibintu biteye ubwoba. Ahantu batubwiye bati la commission en charge des finances a relevé quelques aspects en rapport avec les domaines sociétés et repris dans le tableau suivant. Ahantu bavuga bati aspect relevé, mise en place d'ordre intérieur du conseil communal, Ruyigi. Le règlement n'existe pas. Muri Mugina n'existe pas. Muri Giterani non appliqué. Muri Gitega non appliqué. Muri Nyanzarake non appliqué. Muri Ngozi non appliqué. Tout ça, iyi ni indication nziza cyane. Ibi byose bivugwa mu hano, kuko ni ibintu bikenewe cyane muri administration. Iyi tableau baze barondera ingene nyakubahwa mushikiranganji ingene iyi tableau yozokuzuzwa. None ikindi gihe baze bagaruke batubwira bati ngiya tableau yaruzuye, kuko uzoba isingiye ko administration koko yagiye ihinduka yiyongera. Reka rero ugere mbese kuvuga nti umushikiranganji turabashimiye cyane, kandi igikorwa muriko murakora ni igikorwa kizana amatunda, kuko babivuga mu Giswahili, kizana amatunda aboneka. Rero turakengurukiye, tunabifuje ko mubandanye mukora n'ibindi byinshi, tubone amaresulta ko agenda yiyongera, kuko nibyo bizotuma igihugu ko gitera imbere, na cyane cyane ko mujejwe iterambere ry'amakomine. Ariko ntibagiye hano muri iyi dokima hari ikintu nari nzi ko nza gusangamo, ikintu kijyanye n'amakoperative, amasosiyete koperative, kugira ngo nawe tubahabe mbega amasosiyete koperative yasahirije kugeza hehe mu bintu bijyanye n'ubutunzi bwa komine, kugira ngo nawe dushobore kumenya tuti n'ubwo butunzi nabwo bwakoreshejwe cyangwa bwakoreshejwe neza. Icyo gihe ntacyo twabonyeho, kumbure nacyo iyo bagishyiramo cyari kugira ngo turyoha cyane, ariko ntacyo twarose n'ubundi ibyo atari bikeyi bizodufasha. Rero bandanye dutera imbere n'ubuzima, bandanye kugirwa neza n'uhoraho, abandanye abongera ubwenge kugira ngo abandanye bakora ibyiyumviro bizotuma Burundi bwiyubaka, gushiriza twinjire muri rya terambere twese turiko turabonera. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.